kwiganira mutima mweranda aravugira mu barundi kugira tuvavanure n'injyane n'ubu turakuninahaza ibihe byose bidashira. Nyakubahwa wahoze urongoye igihugu kibanyi ca Tanzania n'abo mwagendanye, nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu ca Tanzania n'abo mwagendanye, nyakubahwa ntumwa idasanzwe ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Misiri n'abo mwagendanye, nyakubahwa ntumwa idasanzwe ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Kongo, nyakubahwa ntumwa idasanzwe ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Gabo, nyakubahwa ntumwa idasanzwe ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Guinea Equatorial, nyakubahwa ntumwa idasanzwe ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Kenya, nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka y'Uburundi n'umutambukanyi wanyu, nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu cacu, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, nyakubahwa muhuza w'abarundi, nyakubahwa urongoye sentare ntahinyuzwa, nyakubahwa urongoye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro, ba nyakubahwa muri mu biro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ba nyakubahwa bashingamateka, ba nyakubahwa bakenguzamateka, ba nyakubahwa bayobozi bishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, ba nyakubahwa bashikiranganji, ba nyakubahwa ndongozi mu nzego z'ubutungane, ba nyakubahwa ndongozi mu nzego zo kwivuna basi igipolisi n'igendereza, ba nyakubahwa muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu Burundi, mwa nyakubahwa munyamabanga mukuru w'ishirahamwe, nyakubahwa mwebwe mwihebeye Imana, ba nyakubahwa muhurikiye mu mashirahamwe aharanira iterambere ry'abenegihugu, ba nyakubahwa murongoye imigambwe yemewe n'amategeko ngaha mu gihugu cacu, ba nyakubahwa mugize iyindi migwi yigenga, ba nyakubahwa mwese ndongozi zitandukanye mu bisata binyuranye vy'igihugu, mwe wese mu cubahiro ciwe, mwa nyakubahwa mwese bene gihugu bakunzi b'u Burundi, tubanze dukengurukira Imana yoyo yadushoboje uyu munsi, yaduhaye uyu munsi mwiza, umunsi urimwo impore, umunsi udasanzwe, kuko kubw'ubushobozi bwayo ibicishije muri mwebwe abarundi mwaritoreye umukuru w'igihugu. None rero nagomba nsabe iyo Mana tuyikomere amashi menshi mu kuyishimira. N'abubahwa bahoze barongoye igihugu cy'u Burundi, nyakubahwa Sylvestre Ntibantunganya na nyakubahwa Domitien Ndayizeye, barambabarira sinari kare kansovye, sinari nabonye neza, ariko turanezerewe kubona turi kumwe nabo uyu munsi. Ndashimira kandi Imana ku bumwe bwaranze abarundi muri ibi bihe,
kugira ngo dushike kuri iyi ntambwe ihambaye. Aya matora yarayabaye, yaratsimbataje ubumwe hagati y'abakuru n'abato, abahambaye n'abadahambaye. Kubera ayo matora vyaribonekeje neza ko turi kumwe twese bishoboka. Abarundi mwaraye muruteye iteka kandi mwongera muraryitera mu kwitorera indongozi ku nzego zitandukanye. Uyu munsi urimwo tubiri kuko turanezerewe aho rusimvye akanga, ariko murumva ko bitoroshe. Umutima wo uravyakira, ariko umubiri wo tuguma tugwana. Imana niyo nyene yonyene idukomeza, ishobora kuturemesha. Nashaka rero kubasaba munkundire kandi mumfashe dushimire mwevuye ku mutima uwo muvyeyi twabuze tutase. Yari intwari mu rugamba, umuhizi w'abahizi, umuvyeyi w'impuhwe n'ikigongwe, inaribonye, yari sogokuru. None rero mu vyubahiro vyanyu nagomba dufata akanya mu gacerere tubanze tumwibuke. Umuvyeyi wacu tuzokwama tumwibuka nk'umugabo w'ijunja n'ijambo, intwari ku rugamba rwo guharanira gutsimbataza amahoro mu Burundi no mu makungu, no gutsimbataza intahe yo kwikukira. Adusigiye Uburundi gisigaye ari igihugu casezeye gusegerereza no gutega amashi abayakubitako, igihugu cashinze icumu mu mashinga. Iteka yateye Uburundi tworirata bukatwirirako, bukongera bukadukerako. None rero naho biruko, kubera ubutwari bwiwe, nagomba sabe kandi duhaguruke tumara umwanya tumukomera amashi ku vyiza yakoreye Uburundi. Tubandanye tumukomera amashi kuko yarakoreye neza Uburundi. Murakoze cyane. Uburundi yabutoranya rumusaka, bwari burimwo abarundi buzuye urwanko n'inzigo, bwari burimwo abarundi bameze nk'udusimbira hamwe, abarundi batari bafise umutima wo gukunda igihugu cabo. None akidusigaranye catoshe, twasubije hamwe mu mahoro ari yakiranga. Muravye iyo tuva, iyo bitaba vyaruko, n'uyu munsi ntiwari gushoboka. None mwari bwabone Uburundi bubura umukuru w'igihugu, hanyuma bikaba nk'uku. Ariko tubishimira Imana kuko uwe nyene niyo yari yashize imbere. None ntimutetereje wakurikirwe n'induru. Niyo Mana nyene niyo gukengurukira, kuko n'ubu turabona yuko ariyo kizigenza hagati yacu. Tuyikomera amashi menshi cyane. Tuboneyeho akaryoho gusubira guhoza umuryango wiwe, umutambukanyi n'ibibondo asize, umuvyeyi wiwe nabo bavukana, inshuti za hafi n'iza kure. Turahojeje kandi abarundi n'abakunzi b'Uburundi bose iyo bava bakagera.
dusaba Imana nyene inkomezi ibashoboze kwihangana, mugume mufatanye mu nda, mushishikare ibikorwa vy'iterambere nk'uko atahengeshanya kubiduhamagarira no kubiduherako akarorero keza. Bene wacu barundikazi bakunzi b'u Burundi, kuri uyu munsi nashaka kandi subire nshimire bimwe bivuye ku mutima umugambwe CNDD-FDD dukomokamwo, wo watureze ukadukuza kandi ukaturamura gushikaho utwizera ukadushira imbere ngo tuwuserukire mu mabanga hambaye yo kurongora igihugu. Nk'uko babivuga, ibanga ribangirwa ingata mbere ugataha ukaryikorera. Turabemereye ko tuzokora ivyo dushobora vyose dushigikiranye, twuzuzanya, duhuje umutima n'inama kugira ngo dukutse ikivi abarundi duheze dutunge kandi dutunganirwe mu gihugu cacu. Amatora y'umwaka w'2020 yabaye ikindi kimenyetso ntabesha ko ingendo ya demokrasi yamaze gushinga imizi mu Burundi ubutagisubira inyuma. Ni imboneka rimwe kuko muri kahise uko abarundi bagiye baratunganya amatora niko yagiye aranigirwa mu meshi. Aha twokwibuka nk'amatora yatunganijwe mu 61 mu 1965 n'igihumbi n'amajana 1993. Kuri uyu munsi w'imboneka rimwe rero ndifuza ko tubanza gusubiza amaso inyuma, turabe kandi dutegere kahise kacu kugira ngo dutegure kazoza keza, tuzi iyo tuva kuko ico turi coco turakibona. Sishaka ko abarundi muyoberwa ivyashikiye basokuru bacu, uhereye kuri Mwezi Gisabo gushika kuri Nyenicubahiro Petero Nkurunziza, ngo nuko turi mu bihe vyiza. No kwibuka yuko abarundi bari ubwoko bumwe, ihanga rimwe basangiye vyose, kuva kuri Ntare Rushatsi ariwe Seburundi. Abarundi bagendera ubumwe n'ibanga ryabo, bari basangiye igihugu kimwe arico Burundi, ingobyi iduhetse gushika n'ubu. Basangira kabisa gahiye, basangira imico n'imigenzo, bafise Imana imwe rudende, Imana rudasumbwa, Imana itanga vyose, inka n'ibibondo. Bari basangiye intara imwe n'umwami umwe. Umwami yari Sebarundi, ntiyari Sebahutu canke Sebatutsi, eka ntiyari na Sebatwa. Yari afise abatware bamufasha gutunganiriza abarundi bose. Niho mbere bavuga bati umwami agirwa n'abagabo. Abarundi ba kera bari bazi Imana. Iyerekwa rya Musa mu gushinga intwaro ku gihugu c'Abanyisirayeli, turavye neza iryo yerekwa rirasa n'iyerekwa ryeretswe umwami wa mbere w'u Burundi mu gushinga intwaro y'u Burundi. Iryo yerekwa niryo umwami yashingiye ko mu Burundi, ari naho havuye na kiya civugo twagendera ko mu Burundi, Imana umwami u Burundi. Birumvikana rero ko kuva kera abarundi bari bazi Imana kandi bakayizigira. Biraboneka ko mu mazina ndoramana n'imyibutsa itari mike bigaragaza ukwizigira Imana. Erega na jewe nitwa Ndayishimiye. Abarundi ba kera kubera bubaha Imana bigenza runtu, nayo ikabahezagira. Bari bazi guhezagiza imbuto ku Mana, nayo ikabahezagira bakaronka imvura bakimbura. Abarundi ba kera
bari bazi intwari ibereye ishingiye ku butungane no gukingira agateka ka kiremwa muntu. Nico gituma umurundi wese yarazi kizira akubaha akongera kubahiriza ubutegetsi bw'igihugu, abatware, eka mbere n'abamuruta bose. Ivyo vyose vyagiye gutituka bititurwa n'umukoroni igihe yashika agasambura ubutegetsi bw'igihugu, abarundi bagaca mubera abaja kandi bari mu gihugu cabo. Abakoroni baraje, imico n'imigenzo myiza vyaranga abarundi birasambuka. Ubutegetsi bwa Mwezi Gisabo buratembagazwa. Niho habereye itembagazwa ry'ubutegetsi rya mbere mu Burundi, kuko kare na kare umwami yari igiti giturirwa. Kuva ico gihe rero abarundi baciye batangura kugayika. Kanatsinda urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Umukoroni yari yamaze kudusanzaza, abarundi bacika impehesa, bahinduka ubusimbira hamwe, kuko nkuko babivuga ngo bakubise umwungere intama zirasanzara. Ivyakurikiye murabizi nagahomera bunwa. Nakare ba sokuru nibo bayamaze bati utakaranga ukabutaya kabanga ugatorana karanda. Natwe twarabibonye, ubu twaramaze gucira imoso ntirigasubire. Ariko nagira ndababwire barundi bene wacu, Imana ntibagira uwayo. Ivyo vyadushikiye vyarashikiye n'abandi muri Afrika, muri Aziya ndetse na Amerika, kandi uko babivuyemwo niko natwe abarundi turiko turabivamwo. Ibi ndabivuze kugira ngo abarundi n'amakungu babimenye, bamenye ko Uburundi bwasubiye mu buntu bwabwo. Abarundi barabaye abaja mu gihugu cabo, nivyo barata imico n'imigenzo yabo y'ubuntu, bakurikira imico n'imigenzo y'abanyamahanga. Bari barataye ubwoko bwabo bw'abarundi, bitwa Abahutu, Abatutsi n'Abatwa aho kwitwa Abarundi. Arico gituma wasanga Abarundi mbere banka igihugu cabo, kandi abakera bavuga bati ntawanka konka nyina ngo agwaye amahere. Ariko rero buke buke ubu twasubiye kuba Abarundi. Murabona yuko twasubiye kuri wa mutima wo gukunda abarundi bene wacu, wo gukunda igihugu cacu. Intwari z'Uburundi zamye zigwanira ako gateka, ariko zikazindwa. Mwezi Gisabo yaragerageje aragwanya abakoroni, ariko aratsindwa. Ariho abarundi baciye bababaja babatsinze. Rwagasore yarahagurutse ngo habuze intayo kwikukira, bayimutsinda ko nabo bari bafatanije urugamba nka Mirerekano na Ngendandumwe n'abandi. Ndada yarabandanya urugamba rwa demokrasi, ariko baciye bamugandagura ubutarariye, bamujaniranya nabo bari bafatanije urugamba. Aho hose twasanze ari kubera wa mukoroni yatugira abaja, ataho yari yagiye yahinduye ibara ry'urukoba gusa, agaca ashaka kwitwa umuhuza w'abo barundi yateranije. Abo nabo twarababonye, abo bize bakamenya, twarababonye mu gihe ca PDC mu 1961. Twarasubiye turababona bahurikiye mu nani z'ivyaduka nka za DC ikibiri mu 2010 na za Senarede mu 2015. Barundi bene wacu, ryarabaye ntirigasubire. Uyu munsi nagomba gutangaza icese ko twamaze kwinjira mu mateka mashasha. Iyi ntambwe dutanguye uyu munsi ni kimwe mu matsinda yaranze urugamba rwo kuzamura Uburundi, rwatanguriye ku rugamba rw'umuheto rurongowe na Nyenicubahiro Umuhizi Petero Nkurunziza.
n'urugamba rwahitanye incungu nyinshi muri bene Burundi, ingabo n'abene gihugu isinzi. Nico gituma nagomba gusaba dusubire dufata akanya twibuka izo ncungu zose atanumwe avuyemwo, kuko mu Burundi nta muryango utabuze.